Cinjire niyo zina dukoresha mu bikorwa nk'iyo ko naje nkora nkina rimwe na rimwe iyo nasomye agacupa nabonye ko akijijwe benshi je ndasoma kandi iyo ntasomye sinkina ngo bigende neza. Yewe umunsi na Tanzania ukorerayo naragiye mva ngansezeye abanyamakuru mwese murabizi ndabasezeye kuri aeroport mwamperekeje n'ibyohero byinshi y'inzingo yo na Jos Crystal hama uwo muri Tanzania yambwiye ati kuza gusanga abanyamakuru bose bagutegereje ngaha chanagenda nyene kabisa mu ndege ngenda nigi Kiswahili kile Kiswahili cha Tanzania wanasemaje? Muvibano byanyu baguruke twakira bano bakinyi ba filime impano abo bishoboka toka Ibyamamare uragihezagira urabana natwe uhezagire amaboko imirimo y'amaboko yacu uhezagire ikintu cyose kiva mu biganza byacu ndetse no mu byiyumviro byacu uhezagire umuntu wese ari ngaha Mana turagushimiye ko duteko dutamba twirorera ariko twarose n'abanyacubahiro mu nzego zitandukanye baje kudushigikira Mana nka twebwe ugwaruka kandi dato mu ijuru turagukengurukiye no ku bindi byinshi tutabasha kudondagura nkuko bikwiye uze kubiduhera ubuntu mu izina ryawe gira Yesu amen. Mwebwe mwese mwashoboye kwitaba bino birori twabatumiyemo turabakiriye tubahaye ikaze muri kino kibanza ca AFB mwicare mvuge neza kandi mwumve ko tubishimiye cyane nka G-Faris nkabasabye abo turi kumwe hano imbere bamfashe dukomere amashi bano buba kwa bose bashoboye kuza. Kubw'ibyo rero igituma nabahamagaye hano imbere kwa kugira ngo mbere yuko tubandanya ibyatuzinduye turidondore tubabwire n'ibyatuzinduye. Jewe ku mazina ni Abel Dual abasanzwe n'umukinnyi wa filime canke Ireresi mu Kirundi nkaba ndi CEO wa G-Faris Production Company isanzwe ikora amareresi. Rero je naje kwidondora nagira nce ntanga mikro kuva hariya kugera hari kugira bashobore kwidondora mu bamenye tubone kubandanya. Nani nitwa Dukunda Clenis n'abantu cyafira Sinani Fiko Sinani Fiko hama dogo mwenyango wa Twafa ariko no munsi nifatanyije na G-Faris. God bless you. Haleluya. Umeze neza. Biginda Lionel CEO wa BAF abagaragaye mpamwe. amahoro y'Imana abane namwe kandi yongera abane nanjye ndabifurije. Ni Mimi Michael nkaba ndi hano kubwo kugaragara mu gikorwa Impano Series. Imana ibahe umugisha.
amahoro y'Imana bane nawe. Nitwa Chamamare cyangwa Eva, ndi umukinnyi wa G-Vice Production, nkaba nakinnye mu mpano. Amahoro, ni Justin Nabil. Nabil ndagufana. Urakoze cyane mwene wacu. Ndabizi ari gendo runka kandi kanya ariko reka ngire ko sawa umuntu umwe. Ndi umukinnyi wa filime, ndi umwanditsi wa filime, abanaje nagira amahirwe yo kuba umudirector w'ifilime tugiye kubereka hano no munsi Impano Seri. Ni filime nziza twarayikunze kandi kuba twarayikunze ndizera ko namwebwe abakunzi bacu tugiye kwishikiriza muzoyikunda. Inyuma y'ivyo reka nshimira Imana iyo yatugejeje kuri iyi ntambwe tugeze kuno munsi. Ntibiba byoroshe, tuba twaraciye muri byinshi ariko nitworeka gushimira Imana. Ngire ko nshimira Imana no mu bantu bamwe yagicamo baranyizera turakorana. Bamwe benshi ndababona hano n'abandi bari imbere yanjye cyane cyane bose wanje Ben Duai, hariho na Mofu hano n'abandi benshi bameme bose n'abandi benshi narize kuvuga, ariko mwumve ko kuba mwaranyizeye uriya kugira impano ni kimwe no kwizerwa n'ikindi. Ndabashimira cyane kuba mwaranyizeye, abantu bose twagiye dukorana, Imana ibahezagire. Ndangize nshimira no kuba cineaste bari hano mwaje kudushigikira, n'urukundo rukomeye cyane mwatugaragarije. No kuri ibintu mudukore muzobikorere n'abandi, kandi natwe nimwakora ico mukoze tuzobashigikira. Ndangiza nshimira abakunzi ba filime Ndundi muri rusangi. Buriya turashira igikorwa hanze ariko nituja ku muryango w'umwe ngo tumuhamagare ngo murabe igikorwa cyacu ngo dushigikire, ariko urukundo, umutima, amamega yanyu muritora mukaraba igikorwa mukadushigikira. Imana ibahezagire, murakoze. Nanje nitwa Kunera Mutoni, ndi umukinnyi muri G-Vice, nabasanzwe mfise mu guserukira naho kina muri race witwa Mo. Yesu nashimwe. Ni Dani Films Company, ariko aka kanya turi nka G-Vice Production. Twaje mu buryo bwo kuraba eske ibyo twakoze twereke abo turi kumwe abanikurikirana uko bimeze. Burije burakeye kugira filime ijye ku mugaragaro, kandi ndasabye muze muyishigikire. Ikintu kimbabaza no kumva ko mudashigikira impano z'abarundi n'abarundikazi, ukaca usanga muri murasupportinga abo mu bindi bihugu. Impamvu ikinama nakivuze, hari umuntu nigeze kurungikira link arambwira Jose nkunda filime Ndundi. Ndizera ko nta uwo muntu muri twebwe ngaha ntarimo. Byo bibabaje kuko niba turi gushyira filime ku mugaragaro nk'iyi iba yavunnye abantu turitanga kugira tugerageze guteza igihugu cyacu imbere, kugira turabe eske ejo abadukomoka bazarabe ibyo twakoze niba byari byiza cyangwa ari bibi. Ariko irya zoba ziza iziwanyu zamara iziwanyu, tugomba kumva ko tugomba gukunda iby'iwacu gusumba iby'ahandi. Ndabazwa rero umuntu utumwanya ku bintu byo kumva ngo bariya barakora neza atabanje gushyigikira impano z'abarundi n'abarundikazi. Mukunda iby'iwanyu, ibindi bizoza mu nyuma. So iyi filime twarayikoze kandi filime nziza. Ndabasabye mugerageze, umuntu utarakora subscribe kuri ya Ben Duwayo asimbe, kuko burije burakeye ije hanze, kandi filime irimo impanuro nyinshi. Muzobona ko tuva mu bwiza tuja mu bundi. Sinzi ko givuze neza, ariko gato karakura. Uko twari tumeze umwaka weze, ubu siko turisununura. Ndabasabye mukunda impano z'abarundi n'abarundikazi. Uno munsi uko turi, ejo siko twari turi. Murakoze cyane. Ishavu mfise n'iryuko tudakunda iby'iwacu kandi byari bikenewe. Yesu ashimwe. Ku mazina yanjye banyita Nduwimana Kevin, nkaba ndi umukinnyi wa filime, nkaba ndi umwe mu banyamuryango wa G-Vice Production. Murakoze. Nanjye
nanjye nitwa Nishimwe Emile Yarona abandi mu Kinyafurika abanagiwe n'amahirwe yo kuboneka muri Imanisiri tugire Kristo novuga ati baje gushimira Bwana Abel kuko Abel nako atagira muri sinema ndundi kugira ngo afate inkingi nibaza yuko ari we muntu agerageza gufata ababara muri sinema ndundi ibisuga mbere bikoze kandi nizera yuko ari we muntu wa mbere akoze lancement abantu bakinjira ku buntu ico raporo nico gushima kubera ko wewe nta nyungu nyinshi arondera muri sinema usibye guharanira ko sinema ndundi yogira ijambo n'agateka mu gihugu. Ikindi naco norenza ko novuga yuko narashimye Imana maze kumva filme uburyo bayikoze hama bakaza kundondera avuga ati ndi tayari kuza gufasha hama nibaza yuko igikorwa uko muza ukibona ni filme novuga yuko ifise itandukaniro n'izindi sinema zose Bwana Abel yakoze novuga ngo umuntu wese ari ngaha kuri ntabe yaje kurorera gusa bisanzwe aze kumushigikira kandi igikorwa nicamara gushika kuri YouTube ntazocirengagize kubera ko biba vyamuvunye kino n'ikibanza kimeze neza muravye ibibanza tumaze kujamo mu maransema ya filme nukuri vyari koroha kwa bijana hariya mu bubare bwa Niweva za Mutwenzi abantu bakidagadura ariko kuba yabizanye ngaha hari VIP aya n'amafaranga my friend aya n'amafaranga aba yahiye rero uvuga yuko mutegereza kumushigikira ni ngombwa hama ndabashimiye abaje mwese nta majambo menshi novuga ko umwanya uracariho reka tuze kugira commentaire bivanye n'iko tuza kuba twabonye Imana ibahezagire kuba mwagerageje kunyarutsa kuko umwanya uri kuraturega rero ngiri ngaho imbere y'ijambo nagira ngire ko nakira abashitsi abo baduteye iteka muri kino kibanza kuko niwo mwanya turose wo kubaha ikaze ndashaka twakire umutama w'umubanyi wanje yavuze ati nzoza gushigikira yashoboye kugira muri kino kibanza yitwa Laura Kavakure amfashe mu byubahiro byiwe aze ngaha abaramutse umwamashi ndi ambassadeur Laura Kavakure n'umubanyi wanje tubanye neza kandi turakundana murakoze cyane mutama wakoze kunteka twagira twakire nyakubahwa porte-parole de la ministère de sécurité Pierre Murikiye amafineshi Mama nshobora kuba ndabivuze nabi kubera ndi hano imbere nkagisoma amahoro nitwa Cinjire niyo zina dukoresha mu bikorwa nk'ibi ko naje nkora nkina rimwe na rimwe iyo nasomye agacupa nabonye ko akijijwe benshi je ndasoma kandi iyo ntasomye sinkina ngo bigende neza iyo nasomye rero kamwe ndashobora gukina kw'iryo zina rya Cinjire murakoze cyane ndakegurutse cyane ubutumire hanyuma tugira nkurikirane n'abandi aho mu byereka abagabo ndanagushimiye b'amareresi muri rusange bashoboye kutwitaba hariho amagrupe menshi nayabonye ba BMT mu bamera amashi BMT ndazi ko mubakunda muri benshi nibaza hari amagrupe menshi ari hano umwanya n'udukundira turaza kubaha ijambo kugira ngo mushobore kuvuga ariko reka tube turageza ngaho kugira tubandanye na programme zacu uwaduhaye mikro aze abandanye na programme hanyuma mwumve ko tubakunda tubishimiye cyane kandi sino bavuga mwese amazina sino bishobora ariko turabakunda cyane ubambera amashi menshi cyane
ndamaze iminsi ntondeye igitoro abamashiriza gusaba yuko bagira agatoro nabavomera gakeyi kugira ngo bigende neza mubanyongera amashifurema kuko bakora bikomeye ibikorwa bashobora kubakuza batamba nk'aba hari umugabo yabwiye ati jewe umugore n'abana bose barize barahejeje umugore narababwiye ati ndabarondera ubuzima bwira ati oya tuzobanza tubana amasirema y'uburundi yose bakaheze mubuhe amashimwe cyane abakinyi bose b'amareresi b'abarundi mane batezekere cyane gose ari kubera nyine bashusha mu gabo no abasanga shuhije nyine kuko birakaze hama reka nongere ko kumbure kubera ko yashimiye abantu benshi kuko ntibirahera abanyamakuru bose bari ngaha barakunda kutwibagira mwamera amashimwe cyane kuko bakomye amashimwe makamera cyakoro bariko barakora ko kera twasanga two turakora turi twenyine hanyuma abendo bayo yagenda mwemera kweri jewe narinda muzi kera ari umuririmbyi hari abanyamakuru bagumye bamubaza ati none kuririmba warahevye sinibuka ibyo yishuye mugabo rero hano namuzi kandi akunda gutanga amasurprise arafise n'umwana yavyaye yitwa Mimi nawe arakunda gutanga amasurprise hariho ubundi yari yaduteguriye amasurprise yitwa Joachim n'amahoro ibintu byo gufita spanta ntibikunda hanyuma rero hari amakuru bari bambwiye ngo turajya mugabo rero byanyagiwe none binyagiwe tugiriye ni gato kinjaja yarazanye iguye hanze oya hasigaye gato niko katanyagiwe nako nca nimenye Joachim karo cyane abakinyi ba sinema ntibafyina halo abakinyi ba sinema ntibafyina inyuma ya Joachim duca dukurikirana indirimbo ya Amede Manirakiza mbega nagomba ndabashimire cyane namaze kubona ko hariho abantu benshi bashigikiye mu bijyanye n'umuziki kandi narashimye rwose muri music industry banyakiriye neza haba kuri YouTube ndabibona neza ku mbuga zose byari bigoye cyane ko nova muri sinema nkajya no muri music bagahita banyakira n'ingoga ariko je ndashima Imana kuko bavyakiriye neza novuga ati rero muze mushigikire kuko narabonye ariho hari imbaraga nyinshi bivanye n'ibindi nahora nkora bya sinema rero cyo ndavuga ati uzompamagara muri mu gikorwa kene ko ndamufasha nzokwitaba ariko umuziki vraiment nshaka kubereka ko ari ikintu kindimo abasigaye muyanzane ngaha aje mu giseke abasigaye muyanzane ngaha haleluya wasibye bwa buhungu bugira gutitira ariyemera sha nuko rero hajya twavuga bakurikira iki sawa uweka mwivyuma muri tayari Nitofkanik kuri African TV ndomenyesha makuru bama jewe filme nabonye neza d'abord ni nziza isa neza ifite amasanamu meza hama ikindi kintu naco kare bakunda kuvuga ko muri sinema ndundi kitariyo ni kijanye n'amajwi ugareje kumviriza amajwi y'isinema n'amajwi meza umva yuko genre harimo karite nziza hama ikindi naco nashimye nuko harimo abakinyi tacu
twashoboye kubona ngaha anye imbere muvuga ko bo mu mice itandukanye ikintu bagiye kuvuga ngo nta rukundo ruri muri sinema ndundi ariko ubu nibaza ko ari ibintu bisagaseseshwa rumuri biraboneka yuko urukundo muri sinema ndundi ruhari ikibazo canje rero kuri ya Benduwayo nibaza ko n'abandi ngaha anya bafise bivanye n'abakinyi bari muri sinema biboneka yuko ari filime yamutwaye uburyo butari bukeya atari banga iyi filime tubonye ngaha muri kino kibanza izoba ari filime ingana gute mbega izotwara igihe kingana gute hama ikindi naco ku kijanye n'uburyo atari banga be biba gutwaye uburyo bungana gute kugira ngo n'abantu bari muri kino kibanza niba yibona igiye kuri YouTube ntibazoyisha amazi bamenye yuko harimo amafaranga atari make enye yari kumbure mitongo canke kukibaruka ikindi kibondo hama akakireresha ayo mafaranga uve yuko tubwirizwa kumushigikira murakoze cyane murakoze cyane izina ni Muganwa Kent journaliste kuri Magic Channel ikibazo canje ca mbere twashaka kubaza mu 2023 waravuze ko imwe mu migambi ugiye gukora RS uzokora uzogerageza kwishikana kure cyane cyane mu bihugu byo mu Rwanda no muri Tanzania aho waheruka mu Rwanda wavuze ko RS uzokora nihagira ko uri murika muri lancement officiel uzogerageza gutumira ababanyi ndavuga abanyarwanda nkuko nawe bahora bagutumira mbega uno munsi ho bavuze iki kugira ushobore kubatumira murakoze cyane Malove Mwarimu kuva kuri G5 Media TV icyambere mane ndabakeze kubera ko intambwe irateye ubwoba bene data intambwe irateye ubwoba frere ahubwo umufashe tubaze tumuha amashi ikibazo canje kiza hamwe twabonye neza yuko abantu benshi bari muri no filme ni collaboration iva mu makampuni atandukanye no kuvuga turavye ku bantu benshi bakora filme mu Burundi ni baki bataserukiwe abo tutabonye imbere tuzabona muri filme ikibazo cisa kiza hati target ya kugira ngo ukolabore n'abakora amafilme mu mice yose itandukanye niyihe washatse gutaginga iki ikibazo cya kabiri hamaze imisi hanogwanogwa amakuru avuga yuko ugomba gusohoka igihugu ukajya gukora filme hanze y'igihugu n'ibinogwanogwa mugabo ni filme tuzokomeza turabigomba kuba internationale cyane n'ibindi uri kurategurira igisata cya filme kugira ngo dukomeze tujabuka ku yindi ntambwe murakoze ndumva ibibazo byose babajije bimengo birabajewe ariko mube kubera ko muri gacha ni mu bino aje mutwaye Franike yabaje ngo afite jewe nandika nk'umuganga normalement because ibintu wanditse bisaga bigoye kuko yavuze ngo yumvise amajwi ameze neza ati doke filime isa neza ati nimba atari banga ubakoresheje nk'uburyo bungana iki ibyo ashatse kubaza ikintu cya mbere kuva ntanguye iyi sinema nkora ireresi kubera kuyikunda ntitaye ku buryo nkoresha kuko amafaranga nkoresha filime n'Imana irampezagira iciye mu nzira zitandukanye hanyuma nkakora filime ariyo mpamvu uburyo nakoresheje ni bwinshi nk'uko mubibona namwe muri sinema murabizi simpaka ndabuvuge yuko nuko Imana yabumpaye murakoze sibyo ikibazo cya kabiri Kenti yavuze ngo izomara iyi filime ni ndende kubera ko ubu aka kanya tuvugana tumaze gukora ama episode 50 mu mamashi urazi ko ari ibintu bitoroshe warakoze ariko Imana yangiriye ubuntu Jesse nduha ndarushe cyane ariko Jesse nduha ama episode 50 rero filime izomara umwaka wose bishobotse turashobora kongeza uko muzogenda murayikunda tuzobana dukora kugira ngo tubandanye tubaryohere ndibaza ko ari ibyo hama Kenti yavuze ngo 2023
warabuze kuzoshikana filime kure ugatumira n'abantu mu Rwanda Tanzania kumbe muribuka basha je nzi ko mvuze biherera hano ego nari nagize lancement ubwo wari uhari niho nabivugiye hama nimba ari ibintu je maze gukora no gushikana sinema kure kuko jewe ndamaze gutegura kuja gukinira sinema muri Tanzania ndari itike y'indege jewe nyene ndagenda Nairobi ndari itike y'indege jewe nyene kugira nshobore kwegera abatanzania abantu b'i Nairobi menye ngo bakora gute tuzokorane ivyo narayikoze nja Tanzania ndakora n'ama challenge benshi bazi ngaha tuba turi abasitari tugeze hariya tukaba people ariyo mpamvu mugenzi wanje kundi igihugu cawe ukorera igihugu cawe uteze imbere kuko nta gaciro uzobona mu mahanga ntako ugira ku gihugu ciwawe yewe umunsi na Tanzania ukorerayo naragiye mva ngaha nsezeye abanyamakuru mwese murabizi ndabasezeye kuri aeroport mwamperekeje n'ibyohero vyinshi inzingo yo na Jos Crystal hama uwo muri Tanzania yambwiye ati kuza gusanga abanyamakuru bose bagutegereje ngaha cyangagenda nyine kabisa mu ndege ngenda ningigizwa kile Kiswahili cha Tanzania wanasemaje nangura kwigengereza kuramukanya imbere ya makamera n'imbere nk'uko ngenda nyine nikura nk'uko ngeze Dar es Salaam hari mijoro dururuka indege ngenda nyine mponyora nako bakaraza nikikutana na watangazaji wengi itaendekaje ariko ngeze hanze ikintu nabonye abanyamakuru ndabura ikintu nabonye umukobwa afise agapapuro kanditseko Abeli Nduwayo ndabona ko ari jewe ndagenda ati ni aya mu Abeli Nduwayo acambwira sawa ni vizuri kukufahamu ngo taxi ko pale twende yangeretse tagisi tugende turagenda tuja muri quartier abantu quartier y'igiswahili umengo ariko mu Buyenzi ndajayo nja mu rupanga ahantu mu cyumba ndicara n'uwantumye ko ndamubura mari iminsi 3 najo marariwe iminsi 3 najo marariwe bagiye wamuragize kuza gutembera Dar es Salaam nagenda muri pasiteri pakia abantu usanga Dar es Salaam ngene bagenda bafashe uku je ino nikakimaze gufata na bisi mugo murandayifata kera narayifata mugo mwino bisi nyene Imana yarafashije narusagatoro nyene simucenda gufata bisi suko gufata bisi ari bibi rero ndi Dar es Salaam nacanchomoka mutu naenda vile chandurira naenda mezi baza kwicara uko Tanzania kazo mu mama afise angana chona imbere yawe ni vitu gani huo ndo mstari natembere Dar es Salaam ndamvayo wangu ufise nimba nakoze sene nyinshi zari nka 5 canke 10 ico nakoze ku kuguru k'umukobwa w'inzobe yarashe inzobe nyinshi mwarayibona turiko turakinya ahantu muri mu kabare tugiye kuri sene yo mu nzu umukobwa asangana umubire aja mu rukundo mose ku kuguru iyo foto niyo yatrendinze hose muravuga ati Abeli yuko nadufanyia vitu vizuri kubera abantu mukunda amakuru y'inzobe yuko nadufanyia vitu vizuri kumbe sina amani n'amayo rero naragerageje kujana filime hirya no hino ndetse nakunda kwishura ariko nasanze birimo ama challenge menshi hanyuma mu Rwanda najanye filime narakoze collab ya East African Love filime nziza nakoreye lancement n'abanyarwanda kandi filime yashoboye kugira kure nkora n'uburyo bwinshi urumva naragerageje so urumva rero n'ubyo wavuze ndabikora kandi neza cyane agwacumwa ngo kweri kiko utabazanye nabo ntibyari ngombwa muri ibi twako turakora ko ari makanda batume ko ariko ngira ikindi gihe bizogenda neza uwa gatatu ni Malove yavuze ngo je suis muganga ibintu nanditse kandi abisome n'ingora yavuze akantu mbonye mu gake yavuze ngo nabonye wakoresheje abatandukanye bo mu migwi itandukanye target yari nta target yindi hari uretse
kubandanya dukuza urukundo muri sinema ndundi mucana kandi Imana ibishoboje n'abandi mwese nitubikora ko muze kudushigikira muzozi sibyo rero niyo target yacavuga ati uriko urategura no gukora ibikorwa byo hanze uzokorera hanze ngo biranugwanugwa n'ibiki mbo umuntu w'umugabo yamana imigambi nimba uri nkaho utagira imigambi ufise ibibazo shaka kugira imigambi kuzoja muri Amerika Hollywood kwakinira filime Imana izobikora bikunde canke upfe bidakunze nta deni tuzoja kwishuza ngo tuko kugiye utagiye muri Amerika rero warabivuze ituzokwishuza rero je nanje nabise imigambi myinshi niyumvira kumwe ngo roja gukorera hanze nkazoja za Dubai n'ahandi ariko nimva ntabikoze nimuzoreka kumpa numva nafise imigambi ariko ntabikoze nta kundi rero Imana ibishoboje ibintu bizogenda neza rero kugira singene mvuze jenyene reka nabo bagira kampani ngane yo muri dutuva jambo make kugira tuvega tubana izindi program je kintu numva noterera ku kintu wavuze gushigikirana kuba twarakinije abandi bakinyi nivyo twe nka G5 production tumujyamo mwiza cyo ni cambere rero ku rukundo dufitaniye twarabonye tutogwiherera ko twe twenyine turavuga ati reka turusangirane n'abandi rero muyumve gusangirana n'abandi abasineaste hano mu Burundi dufise bafise amatalent akomeye akuze bazi watinga neza ni benshi usibye ko casting nari nkeneye nabonyemwo Mimi Mireille ariko nibisobanuye ko ari we wenyene azogumagaragara cyangwa ari we wenyene ari we wa nyuma nivyashika tugategura iyindi tukiyumvira abandi tuzobatumako kandi ndizera ko muza kudushigikira cyari cyo ngomba noterera murakoze ivyo nari kuvuga abayomanzi useka ndabashimiye ko mwaje kudushigikira Imana ibamugire okay nibaza nta bandi bafite ibibazo kubera umwanya tujanye turakoresha umwanya sibyo ibibazo bibiri byonyine tuve ngaho kuko twabonye ibikorwa ari byiza nk'uko mwabivuze babiri munyaruke tunyarutse kubera ko umwanya uranjanye kandi ngira ko bwirane n'ibi ngace mbandanya n'ibi programme yaho ntipfe kugira nyarutse nje mbandanya na surprise yaho ndi journaliste wa Buja Town TV si ikibazo kimwe cyonyine cerekeye inoreresi murabona yuko yakoranye abastar benshi bavuye mu matimu atandukanye hari ibintu tumenyereye atari agaseseshora muri ngaho iwacu aho hakunda kuza ibintu by'amabifu kandi mukamweje no kuvuga yuko ireresi mu mwashoboye gukina ari ireresi ndende cyane sivyo nifuza ariko ndashaka kubaza nka Berdo wayo mu gihe iyo reresi izo bitarahera bamwe mu muri ko murakinana hakaca haba gushamirana no kudahuriza mu kintu iki canke kiriya wateguye yuko ibikorwa bizobandanya gute kugira abakunzi biyo reresi bazaba bayikunze ntizoce hagarara ico kibazo nagira mbaze tugira amahoro ndabaramukije mwese nitwa Aloysi Irene Kabigatanindwi sanzwe nkora kuri Senga Media TV ikintu cya mbere utangura kuvuga ireresi matweretse ni ireresi nziza cyane isa neza biragaragara yuko yatwaye uburyo butari bukeyi akabazo kanje icyo yashatse kuvuga ikintu twaravye tubanza kwandika ireresi yacu tumaze kuyandika tugaca turaba ninde twoha irore rero nuraba filime yacu ndazi ntuzogaya uzosanga twahaye irore twazibaye kubera babishoboye aho ntahejeje wewe Jenda ngo inyandiko yanjye bavuja yuko umunyashitsi yavuze ngo ko filime ari ndende numva n'ama episode 50 bishitse mugashamirana byogenda gute eske filime yobandanya canke yocika ikintu ca mbere mu byo dusaba Imana nuko ko gushamirana kutobaho ibyo dusaba Imana ariko nanone satani abikoze tugashamirana nukuri ko Imana nta filime izopfa
kuko kuva dutanguye nta gikorwa urabona twishe kubera ngo umuntu iyo bishitse turamenya uburyo tubihinyanyura mwese muri abakinyi ba filime turagucisha ku ruhande hari inyuma tukibandaniza urugendo rero ntugire ikibazo kandi abo turi kumwe nazi ko nabo nyene bararyoherewe iki gikorwa ntibazoshima ko tubacisha inyuma canke ngo tubice bakiriho ninde muntu akunda gupfa akiriho urazi muri filime kukwandika ko wapfuye kandi ukiriho uzize amanyama y'iwawe bakakwita ko wapfuye kandi ntaco uhindura kuko sene filime yanjye sinayica kubera wewe cavuga ko wagize agisita wagiye wari waduze ruguru wari gushaka kugonga rero ntugire ikibazo bizogenda neza okay ubu nawe senga yavuze ngo filime nyinshi muzishira YouTube eske azindi platform zishobora kubaho mwokoresha kugira ngo mushobe kunguka platform zirahari nkuko n'abantu b'imiziki babikora ariko rero twe turaraba eske izo platform turisigi ko tufise abo turaba nimba bataturaba muri YouTube ari gratuitement le regarder le cinéma pour les YouTube, c'est la gratuité. Kubera ko n'amamega yawushiramwo ubiravye niya yandagenda utabiravye niya yandagenda muze mureka inzigo ko ni nko kubusa rero tugiye gushira muri platform ho ndazi platform ni muwa munagukunda byanyavyo akavuga ati ndumva nojayo nindamuraba hari igihumbi gica kija iwe ariko nuba ari ubu twebwe ubunye urahura n'umuntu kubera ngo barakuranga kwagira jeme ngo ngurangwa musteri ngura musteri ngo jene aragize jeme platform ne batazi kwanura amata jese ni yanakuja mu bari kubera umuntu wese agize bashakira ngurira kiyenda naragize jeme ibanze urumva rero ubwo buryo ntiturabushobora ariko uko iminsi izogenda iraje imbere tuzobigiraho usanga izo platform turazigezeko kandi harundi abaje ati be mukora sinema kugira mwinjize ni simbo mukora kugira mwinjize cyangwa kugira mwiryohe umuntu wese akoze ikintu n'ukuri abashaka kuganya sibyo abashaka kuganya mugabo utungutse ntucubireka kubera urabikunda reka twigume ngo abiturogeyemo ngo babidoteye mu rushinge je nka je filime kuyireka byarasi je n'umuntu andondera kugira ngo bantere ubwoba ndanye ibi je sinabyumva je nzokina filime kugeza mvuye n'imama rero kwe nzoreka nungutse ni sawa inyungu zije ni sawa ariko n'umuntu ngo zitazoza tuzokora kuko nabivuze imana irabisubiza ihezagira iciye mu zindi bizera hanyuma yongera abaza ati none niba waragiye hanze ntibakumenye ubu uriko urakora kugira bakumenye nta kintu wakora kugira uje hanze bakumenye we nk'umwana w'umuhungu uretse imana nyene nkaba wa mugani wa muririmbyi arembye ngo imana barakwandika kwemera ikakwemeza n'abantu umusi hagaze imana ishatse izonyemeza Afrika Amerika Uburayi isi yose byose biva kuhoraho nta mubona zimwe wogira kugire Nairobi bose bakufukamire uretse imana yonyene yoca izindi nzira bajya wa Nigeria wamenye imana yonyene ibigire ugasanga uramumenye wibonana nakuzi nkakujya mu kuntu umupira ukawuraba ngo twebwe twatsinze ngo tunapiga mbere ntibanakuzi ntaki ariko ukavukunda umuntu amupfire rero natwebwe imana azogera igihe twemeza abantu ndazi igihe bizongera mwe mukore dukore dukoresheje ingufu hazogera igihe bigende neza hama harundi abajije ngo be muri G5 miteguye gute kuduha impinduka muri sinema zimeze ukundi bitandukanye kandi ikibazo mengo yashira kindi tumbereza kuri realisateur je nadishino vuga nuko muri G5 tura twiteguye ariko inyuma ya byose murabizi ko abari Imana idushoboza rero Imana ikomeza kudushoboza tuzokomeza gukora ibintu byiza. Okay, murakoze cyane ibibazo tugirije ngaha
ndibaza yuko nubwo twaguma tubaza sibyo byotuma muba ngaha mutabuye filime gusa Imana ibatabuze murakoze genda mwicara hama nkuko nabivuze ko umwanya uri kuraturega kandi nanjye ndi umuntu ntakunda gutwara umwanya hari hakurikiye turanye muri programme hakurikiye ico bita surprise canke surprise canke mu kirundi twande turahanira ngo mbega ngo surprise ngo nibiki mu kirundi ngira ngo nagatungurano gutungura umuntu okay murakoze bo rero nagira nsabe umuntu waza kumfasha mu baba turi kumwe beraje hari umuntu mfise umengo yaje atevye yafise umukobwa yagiye amengo bahije amashuri ngo yitwa Alette ata iyo nzobe wajyanye inyuma na kandi abere umukobwa mwiza afise muri G5 iyo nzobe wajyanye inyuma bon surprise mfise uno munsi ni jewe nka Abeliwa canke nka G5 production muri rusange nariyumviriye uburyo abantu bamfashije muri rusange hirya no hino canke bamwe baramfasha nubashimira imbere yanyu ko akariko kanyambandose iyo surprise kubw'ivyo nsabe na bakomera zihano umukorege wanje mama w'umunyagiriza kubw'ivyo nagira bamfashe guha amasertifika abantu nshaka gusoma ngaha baze kuza baramfasha kugira ngo tubahe amasertifika bitugane baza araza aramfasha gusoma umuntu ugira mpe certificat hama nca ndamuvuga ko ibyo hanyuma nca hano imbere tuyimushikize twe na Nera hama dufate ifoto sibyo bena ile micro hali il n'a pas de micro ici. Il y a beaucoup de micros. Asoma umuntu ama usome izina ryiwe bishobotse usome Faransa duke hanyuma duce tumushikiza certificat yiwe ngaha. Izi certificat zitanzwe na GFIS, certificat d'honneur. Nous soulignons, attention par représenter que Nyinawumuntu Yvette. Amashyi menshi kuri Nyinawumuntu Yvette. Nyinawumuntu Yvette ni madamu wanje. Madamu wanje rero niwe muntu wa mbere numva twoha certificat bitewe nuko naje gusanga ibikorwa byose nkora ngaha bya sinema nabikora kubera madamu ampa uburenganzira burya hamwe yotera indura kanziza ntanyemerere cyangwa twaraye turarwana cyangwa igihe kimwe akankubita njyanye nk'iyi sura akayihindanya isura mbi muri sinema niryoshye sibyo rero
nabonye no mwaga certificat ngo hano twagushikirize hano hagati twagushikirize canke nera akagushikirize ufate ifoto gafashe commentaire bakavuga ivyo bashatse ariko madamu wanje avuga ati bareke shakora akazi niwashikikiwe ana commentaire mushaka munyareke Chris mena wani bashaka MK Pro soma kanya Chris ukurikira ni Pasi MK Pro Pasia Man Pro umuproducteur wanje tumaranye imyaka nokugirikira rero 3 ariwe akora sinema zose zo muri G5 ubwiza bwose mubona muri sinema ni umuhunga zikora rero nashimye ko nomushimira imbere yanyu kandi kugira ngo abone ko ibyo akora nabizirikana sinovuga gusa sinovuga tu Imana ibirimo so that's all we do. Okay, merci beaucoup. Et vous savez ma bro va gagner. Et ma bro a moi va y aller hose atsenga imbere. kuba tukiriho tukahumeka kubona bw'Imana kandi no kuba Imana yadushikanye kuri uyu munsi n'isaha kubera Imana so teme nyine nacyo bise novuga ariko ashaka afashe mu nkomera amashi cyane rwose wafashe n'umugabo shima magaze ngakubw'Imana ubwira kabinema uyatumye papa Shenke kuri uno mwanya kera nitwa Akimana Patience ariko akazi kama ipasha MK mufashe tukumira amashimwe ariko uko nababwiye Aimable yarafashe ukuboko aranzana muri industry ndagenda umwana arakura ndamusiga fatana n'umuntu yitwa Abel Duane ndashaka munkomera amashyi menshi kuba wewe unzi cyane nawe ngeze tushe yanje yose uyu mugabo arabifitemo uruhare yama yanyurije amavakansi hariya hose tugiye kwiga kubera umuntu yarabonye impano mfise yarabonye ingabirano yanje aravuga uyu mupetsi nawe ariwo muri quartier shaka ndamukurize impano yiwe kuba ngeze aha ndabikesha Imana ndabikesha kwito Abel Duane shaka bumena amashyi menshi
so nta byinshi mfite byo kuvuga ariko imana imezagire abantu babiri ntacyo mfise nobaha gusa umutima wanje urabishimiye umutima wanje urabishimiye God bless you. Asa yarutse umwanya uri kuratse Mwiriwe hama nabyo nta byinshi mfite byo kuvuga ariko today wakiwa wanapiga marivansi Pasia akora ibikori akora kama kwa emergency ibo bana bakena umuhungu nareze ari mu bahungu nareze muri ino industry mu producteur Pasia imbere ni heza nakoze ukurikira Justin Abi Justin Abi director amfasha byinshi muri G5 company tumaranye imyaka myinshi amasinema aca muri G5 menshi cyangwa nka yose ni Justin Abi abifasha dufashanya tugahana ibyumviro kugira ngo dushobore kubona ibikorwa byiza rero kuno munsi ishimiye gushimira ubone ko G5 ibyumviriye ko kubikorwa uyikorera tunyarutse kumata agafoto umusore gusubira inyuma aho ni sawa imaje cyawe okay nyarutse ukurikira niyo murudani okay niyo murudani uyu mugabo namukunde uyu mugabo ndamukunda mumubwira amashiba niyo murudani umuntu twavanye kure cyane twavanye kure dukorana imyaka myinshi nyuma twahuriye Ngozi kera cyane hanyuma arambwira ati manukana mu gisagara abantu abingira kumwe n'umugenzi wundi uwo mugenzi bari kumwe mu nyuma yaje kubihakana ko nta mumanukanye ntacu hanyuma araza ashika muhira tubana neza dani imbere umwana mwiza icyo ugiye kugeza n'ubu yaravuze sinzopfa mpemukiye umuntu icyo yamariye kumubwira amashyi akurikiye Mutoni Onera uyu nawe nyene ni umuntu novuga ati nahawe n'Imana tumaze imyaka nawe itatu dukorana amafilimi kumara mutumye umunwa w'ubugarara ibyo bintu mukoze bigoye bidashoboka tumaranye imyaka nk'itatu amateka ya Mutoni Onera nashaka ndavuge ko yandonde nkuko n'abandi bandondera andondera kuri Facebook aranyandikira ati nitwa naka ndashaka tuzokorane ushire muri filime bwa mbere ndaraba ndavuga ati namahoro rwose nabi umwanya kubera bwabuze byinshi tuba turimo haheze igihe arasubira aranyigisha none gute kuko nakubajije ariko utari kurangisha ndavuga ati byangoye ariko bizogenda neza ndareka hari ayandi mezi ngo narasubira aranyandikira ngiye muri indani hari umudamu kabisa wifashe neza aguma asaba kumushyira muri sinema umwanya ndabiravye ubwenge burampenda mbona umengo turaberanye sinzi ko ubwenge bwampenze nabonye umengo turaberanye ko twakora sinema tugakorana kabisa kuko kuhamagara turahura duhuye navuga ati uzoze uraza muri aho dukinira kugira urabe ubibone hanyuma iminsi nizo zirahera tukwakira utangure gukina none hama nyene nawe musitani rero merci beaucoup ibikorwa umaze gukora G5 irahera agaciro imana igeza Keza Eliaza
ku izina rya Camamara. Uyu mwana namuboneye nawe nyine aheze nk'imyaka ine iraheze, nta kintu cyo gushikiriza, haraheze nk'imyaka ine namurondeye ndamushyira muri sinema, ari sinema The Craziness, namurondeye Caduga Ruguru n'ababonera n'abandi benshi. Ico gihe yari yakina muri Rukundo TV, yakina komedi, mbere ubwo yavuga yuko sinema ziri serious, arazo yarazi mbona ngo ati genda vraiment umusore mbona ushoboye komedi, ushoboye no gukina serious. Rero ico gihe turava yambere umwana mwiza, yambera umuhungu mwiza, numva no mushimira imbere yayo kandi umumera amashi. Nukorera icyambere kwanje gukeza uyu mugwi ino company GFIC. Cyongereza kiragoye. Bo iyi company rero nubabwira yuko zibaza nta musineyaste akorera hano mu Burundi, sinovuga nta musineyaste kagize akorera sinema mu Burundi. Ziburu kumureba kumenya iyo company, mukamenya CEO wayo Abel Nduwayo, twese akora sinema turamuzi. Ariko kandi ku rundi ruhande abamaze kwegerana na Abel Nduwayo bamuzi ibirenze, kubera nibaza ko Abel Nduwayo n'abantu bake bakora sinema atarafasha. Natwe muri BMT yaradufashije certificate turamuha. Bo rero icyambere turabakeje. Muri uku kubakeza tubakeza nje ku izina ryanje n'iry'abandi babonye cyangwa bazi iyi company, tubakeza bwa mbere ku butwari muri Rwanda. Duhereye kuri Abel muri Rwanda nta muntu atabizi. Ikindi cya kabiri, reka mwenda abantu nabareke nkeze uyu muntu yoba yarakoze mu sinema, editeur n'umukadre. Nukuri sinzi umuhinga cyane muri ibyo bintu, ariko jewe nibaza yuko dufatira ku bintu bibiri tukahita tuvuga tuti mu Burundi turagerageje kuri son no kuri image. Aha vraiment reka tubakinze image tuziboneka neza. Ayo mashina yashimye image iboneka neza, sinjira muri tekinike cyane, son twayumvise neza, aho vraiment nukuri Imana ibahinkomeze mukomeze natwe turi inyuma. Hanyuma ikindi ushobora gukeza ni image Abel yatweretse mu gukoresha abakinnyi bavuye mu bice nyinshi. Mwumvise igihe bariko baridondora kuva muri Tuwafa, kuva hehe mugabo bakegerana. Iyi ni image twese dukwiye gufatira kugira twereke isi bya bindi batuvuga ko atari byo. Urukundo rurahari, ahubwo hari ibyo tutariko turakora mwe mushaka, mugabo ni buke. Rero abandi bantu ushobora gukeza n'abantu baje gushigikira Abel Nduwayo na GFIC muri rusange. Mwese muri ngaha genda bakeje kubera yuko n'ubundi iteka riva kuri twebwe twaje kubashigikira. Iyo baba batamba birorera byari kuba ari bibi cyane, nta nubwo byari kuryoha. Reka ndege kuvuga ibijambo byinshi kubera barantunguye, kubera narinzi yuko naza guhagarara ngaho imbere je ndagira n'amasoni cyane ntinya n'amakamera. Muheza ngiye abashimye cyane kuri Abel. Ati abakunda intore nkingi abashimye tureke Abel bana. Hallelujah. Hallelujah. Abakristo nabo byahaye mwabushe kugira ngo ndababwire mu gikoni banyarutse aruze bashaka fangaza mukiri kibazo icyo kirishuwe. Hanyuma rero hariho imigwi myinshi yaje gushyigikira Abel Nduwayo. Utama Abel Nduwayo hariho intumwa ya Team Mof. Okay, nagomba sabe kwanza umusanzwe warongoye Mofti aze ngaho imbere
hamwe na Moftima bari ngaha abakinnyi bahashitse mu buzima bw'ibyo byose nabe ingorane nabo turamukenera imbere Presidenti ya kabiri yaratwiguze pe ndabizi abantu twakoranye barabibonye abe yadukoreye ibishoboka byose buri serivisi yose twamusabye yayikoze atitayeho iby'amajyambere abantu bavuga cyangwa icyo twoba dupfa irumva yasize igikorwa imbere atwereka urukundo tube twebwe tutatwiteze so rero muri ibyo nka Moftim turi benshi gusa abashyitse nama hari akantu twamuteguriye ko kumushimira nk'umuntu yatweretse urukundo mu by'ukuri urukundo yatweretse nta kiguzi tworonka twokigura ariko kimwe avive ku mutima wacu natwe tuzomwereka urukundo nk'uko yatweretse tukaba twateguye n'aka envelope ka 500,000 ari kandi ako ka envelope tuzokamutwarira iwiwe oya yarimutse ntituza haba dushaka tuzomutemberere siyo wowe kaka oya dushaka muri yose examine tuzonye ku make so byari ibyo rero reka ndamuha ijambo CEO twumve icyo avuga araho murakoze amashyi menshi kuri bose jewe ntacyo mfise novuga usibye gushima abeli novuga ko ariwe yabereye intambwe ya mbere muri rugendo ndimo gukina amareresi kandi yabereye n'umugisha pe yabereye umugisha rero nari numva basi muno munsi wo kwereka imereresi yiwe nogira umwanya ngaza kumushimira mugara ndetse ndamushimira yasohoze ariko nakumva ivete araza kwimubwira ibyo twavuze rero icyari kiza hanini hari gushima tureke no kuvuga ngo yadufashije muri ino season ya kabiri je yafashije guhera ku ntambwe ya mbere yangize ko umwana atanguye gukubita dede aranambukisha gushukura no kumagaze kandi no kuvuga ko nakomagara bivuze rero ko ndabishimira Abel Duarte kuko hariho intambwe nyinshi nagenda camo izo zose naziciyemo kubera hari uwamfashe ukuboko niyo mpamvu twavuze ati twebwe mu kigega cyacu turacyari batonya namwe murabibona turacyari bato turaraba ikintu twakora basi ntazogaye cyane basi azoshimwe turaraba aho twoshobora gukubita ibipfunsi bigakunda usanga aho hantu rero ntitujya kuri foto ntitujya kwiyamamaza kuvuga ako kawe tuzogashikana nimwana bishaka tuzopostinga ati ya mverope ngiye twayitwaye twamenye gifana Yesu nashimwe. Amen amen nanje ndashima Imana yo mu ijuru kuri uyu munsi ko byagenze neza uko je waho ubona ko bigeze ndabona ko Imana yakoze akantu kabisa hama uyu mugwi nawo ni ukuri wororera n'uvuga ati natwe mu muryango yatubereye nk'umukobwa muzima mu rugo muze mubona bijya bintu baguma bavuga ibyo ni byawo kumenya twebwe dushyira imbere agaciro k'umurimo turimo nabo rero kubanze ruhande uretse ko ntashobora kumuhagararira ariko nanjye ndashobora kuvuga ijambo uyu mugwi nabo ni abana beza cyane batubereye abana beza cyane cyane ariko Ronera kuko niwe twamenye kare abandi nabo twabamenye kubera Ronera uvuga ati rero nabo Imana yo mu ijuru baherezanyire kandi basubirizaho muzoba mwakuye icyo gihe turashimiye no kubwira ku gatererano muduhaye Imana yo mu ijuru baherezanyire Pasduri ragazzi, volume a piano. Chi mi sosia di via che vi pensasse e uenui ulumutima ka zogu kuna
gukunda gushika gupfa ewe Burundi uri umutima wa Afrika nzogukunda gushika gupfa urukundo rwakundiye abo bose bagize Imana bakakubamo shugwe ririmo neza nzogukunda gushika gupfa yararera kuza Burundi bibondo vyawe wibarutse gisandi tuzongwanira tuguteza imbere mu mahoro shaka amashani mutwagiye amashyi amakuru yose aratubwiza amanyere imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse ewe Burundi uri umutima wa Afrika nzogukunda gushika gupfa ewe Burundi uri umutima wa Afrika